turiko turakurikirana Iwacu Top TV tukaba turi kuri stade Umuco tukaba tugiye kuraba urukino ruhuza Olympique Star na Bumamuru hama urwo rukino rukaba rwarangiye Olympique Star itsinze ibitsindo bibiri ku busa bya Bumamuru tukaba turi kumwe n'umukinyi nawe yaribereye mu rukino twabasaba ko yobibwira izina hama twabana Eric ariko benshi banyita Kirungu. Okay, kugira ngo murahejeje urukino rwa Bumamuru ku ruhande rw'uwanje nabonye ko urukino rutarugoroshe hoba hari habuze iki hasabije wanabona yuko hadi determination yata Imana yakufashije yabyoroheje twabonye kurwangira nabonye wanezereje n'abafana nkuko nabibonye nabonye ko watsinze mbebasha nigiki wo burushije abandi kugira ngo ugiye uburyo bwe nk'ubwo nabonye nk'ubwo weretse abafana bakaryoherwa nawe nabonye ko ndibaza nabonye ko umuhinga ushoboye nigiki ukoresha usumbije abandi batatu nyine hazamo igihe cya fate chance no kwitanga cyane abantu ko bibona. Okay, murakoze. Okay, mukaba muri ko murakurikirana kuri TV Iwacu twatwarwa turakurikirana urukino rwa Bumamuru rwahujije na Olympique Star mukaba mwavyumvishije yuko ikipe yarangiye ari bitsindo bibiri kubusa bya Bumamuru ngira ngo turashobora kubaza n'umukoca tukamaza na ukuntu yari yiteguriye urwo rukino murakoze reka tubarabire n'abandi tubandanye mu dukurikirana ngira ngo turi kumwe na kocha wa Olympique Star mbebasha mwo dusigurira uko urukino warubonye uko rwagenze rukino rugoye kuko uravye twari ko turondera ikibanza cyiza ikibanza gishobora kuba abakabiri nabo nyene barondera kuva ku kibanza kibi bariko cyanyuma urabona nico gituma babonye urukino rwatugoye. Okay, mbebasha izindi nkino nabonye namahigwe ubandanya utsinda mbebasha urukino rwa Muzinga ruzobahuza ibujumbura woba nagugwiteguriye gute nukurwitegurira neza ko twabonye ko imigwi yose ikomeye irakomeye utitaravye ibibanza biziriko n'urukino rugoye niwe tuzotegura nko dutegura izindi nkino zose. Okay, je nabonye ko n'urukino rutari goroshe hoba hari habuze iki hoba hari habaye iki ko ariko tutari dusanzwe tubimenyereye hoba hari habuze iki icyabuze nta cyabuze uravye ni uko twakinye equipe nayo nyene iri determine equipe yaje yakaniye natwe nyene dushashamo ingufu cyo tumurukino bonye ko komande zose rwarumeze neza rwarukino ruri ingufu zidasanzwe. Okay, wo kwizeza iki ku bafana bari ngaha wo bizeza iki nk'abakunzi b'umupira w'amaguru ku rukino rundi rukurikira rwa Muzinga no biza ko tuzokwitwara neza tuzogenda nyene turi determine nkuko twabigize uyu munsi ndibaza ko tuzokora byiza bishimishije. Okay, murakoze ngira ngo tubifurije amahirwe no kubandanya championa nibaza yuko ubandanya ugira ingufu kugira ngo ubandanye uryohera abafana uryohera na equipe. Murakoze cyane. Tunamaliza mchezo wa Olympique Star na Bumamuru. Huyu mchezo umemalizika tukaona goli mbili za Olympique Star 0 ya Bumamuru. Umeona haya huyu mchezo wa leo wa Bumamuru na Olympique Star? Ndio kwa kweli kwanza Olympique Star ni timu ambayo nimecheza eko naijua ikiwa iko nyumbani pression yenyewe inakuwa kwa mchezo ulikuwa vizuri ilipima kuatake na hii goli ya pili tukata nguvu lakini kwa Olympique Star nyumbani mimi naijua pression gisi inakuwa. Okay, mnafungwa hii ni wiki ya 4 kwa mchezo wa Premier League mnajitahidi haya kwa mchezo nyingine ikinafuatilia huko mbele mnajiandaa haya mtatengeneza mache zingine aje? Kwa kweli tunaanza vibaya lakini nadhani tutatengeneza. Hata hiyo machi tulikuwa tunajiandaa vizuri bila kitu inayokuwa tu kupoteza hiyo machi lakini hatustahili kufunga. Okay, kwa kabumbu ni vitu vitatu kugawa, kufunga, kufungwa. Ndio mnatakiwa muende mjitahidi kwa machi zingine kwa juu. Naona tu hamko vibaya sana. Sijui kitu kinakosekana mtimu yenu. Naona mko na wataka kitu gani kinakosekana mpaka mfungwe machi hizi machi zote. Ndio mpaka sasa naweza nikasema ni kitu cha bahati. Labda Mungu tu atatupa riski lakini nadhani sabiti mtakuwa sawa. Okay, nawatakia bonne chance usikate tamaa. Mungu ni hivi. Muendelee tu kujitahidi, mtafunga na machi zingine. Premier League inaendelea. Asante sana. Poa. Kumufana ndiba
ndibaza uru rukino ngo barukunezereye ngo barukuryoheye mwabyifashemo gute byagenze gute ibyishimo byanyu ndabona ko muguma mutwenga turanezerewe cyane cyambere twoshimira Imana cyane ko yadufashije tugatsinda n'urukino buno munsi ni ibintu byo kwishimira cyane kuba dushoboye gutsinda n'urukino rwari rukomeye rwose kandi turongeye kwishima kandi ubwira kandi Okay, ariko nabonye ko urukino rutari rworoshye byabagoye cyane kugeza yaho mwatsinze bibagoye cyane mbega nk'umufana wavyakiriye gute byagenze gute naho warose intsinzi ariko ndibaza naho ko wabonye ko urukino rutari rworoshye urukino rwari rugoye cyane ku buryo tutabona yuko amanota 3 tuza kuyatwara naho twabatanguje igitsindo ku minota ya mbere ariko byari bigoye cyane twabona yuko tuza gutsinda n'urukino. Okay, jewe nk'ukorera kuri radio Iwacu Top TV nayifuriza ko mubandanya mufata mu mugongo umugwi wanyu ngira ngo nibaza ko ni Bujumbura muzaba mwawuherekeje kuri Muzinga tuzoherekeza gose. Okay, murakoze cyane kana surprise ko ariko mangura kurikanga habaye genda abantu mengura ryohewe watubwira ibintu byabaye ngako mara abantu bose baryohewe bagize icyabaye uko byamye Olympique Star imisi yose zokwame gutangaza ibyabaye mwese mwabibonye batsinze kandi ku ntsinzi iboneka kandi ibitego byiza cyane niyo mpamvu umunezero mwinshi. Okay, nabonye abafana bose baryohewe ariko baratanga amahera jewe sinzi Kirungo ari umuhukuni ngo yitwa Kirungo naho ngo ibintu yari yabirunze bimeze neza nyoba yabigenjeje gute cyatumye kinezereza abafana ahubwo Kirungo kuva uno munsi abarongoye equipe nationale abajejwe kugira selection ya equipe nationale simbona ingene bataratuma kumukenyi yitwa Kirungo ibintu akoze uno munsi kuva nakabaho nitwo bwa mbere mbonye igitsindo nk'ikino reka vraiment nanjye nabibonye n'ibintu bidasanzwe n'ibintu abantu bose batatahuye ese uwo mwana none niyo baratumwa ko mu ntamba zitoya z'abana cyane z'abakuze ngo bahabura iki kugira ngo nawe bamushyire mu rwo rutonde rw'abandi bakiri n'umufana gushika uno munsi sinzi icyo bamubona ahubwo nagira mbere akabo n'itombora namuha amashanse nawe yifite mu bana bijya ba Kristo bakina na Kirungo yobikina bijya ba Frederic bakina na Kirungo yobikina nibamuhe shanse azotuma byirimo ngira ngo bariko baragukurikirana kuri Iwacu Top TV bariko baragukurikirana ku cyumviro cyawe ngira ngo nabo sabantu baje kwiyumvira bagikorere ko kugira ngo ako kabo muko murabaterangira ngo nabo barakumva jewe rero mukuriza ko mwobandanya muryohewe ndibaza haro n'urundi rukino rwimirije muzohura na Muzinga bwo bashamwa mukwiteguriye urukino rwa Muzinga nagira mbire Muzinga yego ni football byose birashoboka ariko Olympique Star y'inosezo imwe yo muri 2019 baherutse niba twitege tuzoza mu Bujumbura. Okay, murakoze ariko muradukurikirana ko turavugana n'umufana wa Olympique Star yitwa ku kazina kanyu babitwa gute Niragira Merance Arias Mene. Okay, mukaba mwari ko muramukurikirana ngira ngo mwamuvise yabidondoye nanje twafatiwe nakayitesaho nibereye kuri stade Umuco ngo n'ibintu bitoroshe abafana baryohewe eka n'ibintu bimeze neza ko ku mukwa Olympique Star ndabona ko abafana eka